Yambwira ngo genda ubabwire ko mu mezi 3 nje gutora shengero. Uyu mwaka nyene mu kw'icenda hagati y'itariki 23 na 24 hagati y'iyo misi 2 niho Yesu azoza gutwara ishengero. Umuhero w'isi mw'abantu hagati y'itariki 23 na 24 z'ukw'icenda Yesu azoza gutora ishengero ry'iwe, azoza gutera umugeni wiwe. Uno mugabo mubona nga kuri screen zanyuma mwita Coach Red, akaba ari umwe mu bantu bariko baravuga yuko hagati y'itariki 23 na 24 hazoba umuhero w'isi, ni kuvuga yuko umwami Yesu azoza gutora umugeni wiwe. Yaratanze na tahadhari, novuga yagabishije umukuru w'igihugu, aramubwira ati tegura iminsi 4 y'akaruhuko abantu basenge biyegereza Imana kugira ngo Imana ibabarire igihugu cyawe. Kuvuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi wenye n'ubwiwe atanga itegeko ku barundi bose guhagarika imirimo yose kugira ngo bisonzeshe iminsi 4 basenge, bakoranire hamwe, basenge, baririre, batakambira Imana kugira ngo Imana igirire imbabazi igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Dieu le Tout-Puissant accuse le Burundi de l'idolâtrie généralisée. Là, on parle de culture ancestraux et les fausses prophètes. Le sang des innocents versé. Là, on parle des meurtriers politiques et sacrifices humains cachés. La sorcellerie et les pactes diaboliques dans la politique et l'économie. L'Église corrompue qui cherche la richesse au lieu des âmes. De la jeunesse séduite par l'impudicité, les drogues et la violence. Deux médias devenus messagers de Satan, glorifiant la dureté, la destruction morale et le pouvoir, ignorant totalement la vérité. Ni hatari mbo sinzi nimba noseka canke nimba nobigira gute, nitubifata ko bitari twiye dutegereze cyo twicaye dutegereze mugabo ntibiduteshe gukora ivyo dukora, kuko ni benshi bagiye bavuga ibintu nk'ibi ntibibe kandi ntuzi ngo uzavuga ukuri no wowe. Rero nico navuge menshi twe twumvirize tuvyumvirize tuvyihoze. Umwami Yesu Kristo ari waganje yarantumye antuma ku Burundi n'abarundi, uhereye ku mukuru w'igihugu gushika ku munyagihugu. Umwami Yesu arambwira ngo genda untegurire ikibanza kuko nje gukora ubu. Yandi majambo ngo Yesu n'umukwe natwe turabageni. Imana yambwira ngo genda ubabwire ko mu mezi 3 nje gutora shengero. Uyu mwaka nyene mu kw'icenda hagati y'itariki 23 na 24 hagati y'iyo misi 2 niho Yesu azoza gutwara ishengero.